inyuma yuko igisagara ca Uvira gifashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF, abenshi byaciye biba nk'umengo intambara zisa n'izihagaze mu karere, ariko nobabwira yuko intambara zakomeje ndetse abayicwa barakomeza kwicwa, abamugwa impunzi zirakomeza guhunga. Nababwira yuko impunzi nyinshi zikomeza guhungira mu gihugu cy'u Burundi, neza na neza guhera kuri no munsi ariko arahunga abava mu bice bigiye bitandukanye byo muri Sud Kivu, neza na neza muri territoire ya Fizi, akaba aribo bariko barahungira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Sivyo gusa, konvoi y'inyeshamba za RDF zazijanye ibigwanisho, ibifungurwa, avitayema muri rusange mu gisagara ca Uvira, bashoboye kugwa muri ambuscade ya FRDC, maze ibitari bike birahononekarira, n'abatari bake bashobora kuhasiga ubuzima. Ibiri muri no nkuru twabateguriye muri aka kanya, ariko imbere yuko tuyinjira mu midonido, manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, aho muherereye hose muri Afrika, mwiriwe canke mwaramutse, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, Aziya, mu mpande zine z'isi, mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikirana. Je mugiye kubana makino iganiro niko Dide Brako, tugiye kugaruka neza na neza muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abenshi twakomeje tukubaha amakuru y'ingene inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF zashoboye kuba zigarurira kino gisagara kisanzwe gihanura urubibe canke kiri mu marembo y'igisagara ca Bujumbura, akagasagara gatoyi ka Uvira. Abenshi ndazi yuko twagiye twabamenyesha uko vyagenze, uko vyifashe kugeza na nubu. Inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziracafashe kino gisagara, ndetse zikaba zaramaze no kuba zigaragara kuri frontiere igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu ca Kongo. Ariko si ivyo nje kubabwira vya Uvira, si ivyo nje gutebako, ahubwo reka tuyage kujanye na konvoi canke imodoka zitari zike z'igihugu cy'u Rwanda cizinyeshamba, aho zariko zirazana bimwe mu byo abasirikare bifashisha. Ndavuga ibifungurwa, ndavuga impuzu, ndavuga ibigwanisho, aho bariko baraza amakuru batanze imbere, maze coalition ya FRDC imera amagabo iduza ziguye SE 25, ndetse imbere yuko ivyo byose biba habanje kuboneka drone yo mu bwoko bwa CH4 irikiyozita canke irikirakora patrouille, maze inyuma y'akanya gato baza kubona ziguye SE 25 iza iturira bimwe mu byo inyeshamba zari zigemuriye izindi nyeshamba zigenzi zazo ngaha mu gisagara ca Uvira. Twabwira yuko inyeshamba zitari nke z'igihugu cy'u Rwanda zashoboye guca zihasiga ubuzima maguru masha, ndetse none babwira mbari mu yo konvoi yose atanyeshamba nime y'igihugu cy'u Rwanda RDF yashoboye kuharokoka. Ibi biri mu marano makuru twashoboye kubatohoreza, ndetse abari mu bice byabereyemwo baravuga cyane yuko inyeshamba zagiye no kuronka renfort, maze iyo renfort ntiyashika, nayo bayitega ambushi, biza kurangira babuze imbwa n'imbwebwe nkuko abarundi babivuze. Byabereye hehe, byagenze gutari mu masaha ya kare, aho nyene muri Sud Kivu, neza na neza muri Fizi, ariho hashoboye kubera iyo ambuscade, maze u Rwanda ruza kuhatakariza indiri y'abasirikare canke abasirikare batari bake. Kuba bakeneye amafoto n'amavideo yibiba vyabaye canke baba barashwe, kaze muri groupe ya WhatsApp kugira ngo ushobore kuba uronka amakuru ndetse n'amafoto yibiba vyaranze imirongo y'urugamba. Hari abari mu basanga bari mu yandi magroupe, ntivyemewe kuja mu magroupe menshi, ko dufite groupe zigera ku 8. Ushobora rero kuba uri mu zindi, ntiwemerewe rero kuja muri iyo shasha. Kumbure uraza kuba usangizwa ivyo twashoboye gukora ku mirongo y'urugamba hamwe n'abandi. Sivyo gusa, kurundi ruhande impunzi zo ngaha muri territoire ya Fizi nyene zirakomeza cyane kwiyongera zihungira mu gihugu cy'u Burundi, exactement mu ntara ya Cibitoki, mu ntara yagutse ya Bujumbura yahoze ari intara ya Cibitoki, neza na neza i Buganda. Abenshi muhatemberera ndazi, ntimutangazwa no kubona abantu benshi bariko baragaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bari kumagwirirana bikoreye intekera bahungira mu gihugu cy'u Burundi, aho u Burundi buriko burabaha icumbi kubera ko ikibazo cy'umutekano muke
uri kurarangwa mu bihugu byabo. Twabwira yuko muri Fizi bivanye n'urugwamo rw'amasasu gumvikanye canke kuraswa kwizinyeshamba, abene igihugu batari bake aho bahise batigwa n'ubwoba, bamwe batangura guhunga, abandi batangura kwinyegeza mu mazu, aho mbere amakuru dufise kuno munsi w'isabato abatari bake bagumye mu mazu batashoboye kuja guhimbariza isabato hamwe n'abandi. Rero amakuru dufise nk'ukuri yabitwandikiye yatubwiye yuko muri Sud Kivu intambara zikomeye hagati ya coalition FARDC ndetse n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23 mu misozi miremire ya Fizi, aho abene igihugu bariko barasaba ubufasha mu maguru masha. Ndavuga aba basigaye kuko hariho benshi bakomeza guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Mu misozi yo hejuru ya Fizi Sud Kivu imigwano ikomeye yariko iraba kuva kare kuri wa gatandatu bw'genekerezo ya 13 Kigarama hagati ya coalition ya FARDC hamwe n'abagwanyi b'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Nkuko amakuru ava aho intambara yabereye avuga yuko imigwano yabereye mu bisagara bigiye bitandukanye, harimo ibisagara vya Rugezi, Ngugu, Rudabadaba ndetse na Kimbiya na Timbiangoma biri ku murongo wa Fizi Karemi, aho akaba ariho hashoboye kubera novuga yuko imigwano ikomeye cyane yaciye ihuza zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda na coalition ya FARDC. Amakuru ya mbere yavuye aho bivuga ko coalition y'abagwanyi igizwe n'abagwanyi ba M23 twigwaneho Red Tabara FNL yanza bampema, bavuga ko bagomba guprogressa bashike ikaremi naho bitwa ikindu banyuze mu misozi iri hejuru ya Sud Kivu. Murumva yuko inyeshamba zari zabivuze ava imbere yuko zifata Uvira, zavuze tuzofata Uvira hama duce dufata na Karemi. Ivyo bavuze basa n'abariko barabishira mu ngiro canke basa n'abariko barabigerera, kuko ino migwano yabereye muri buno buco mvuze bwa Rugezi, Ngugu, Rudabadaba, Timbiangoma n'ubuce buri mu nzira ugana Karemi. Rero amakuru dufise nuko zino nyeshamba zariko ziragerageza kugira ngo zishike ngaho Karemi naho bitwa muri Kindu banyuze mu misozi iri hejuru ya Sud Kivu, nubwo bitashoboye kuborohera. FARDC yaciye ibatanguza k'intambara kugira bahagarike izo nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho intambara yari kirabera humvikanye amasasu menshi, yaba inkozi zito yaba inkozi zinini, ndavuga aya marase roketi n'izindi nkozi ziremye. Ahanini mu mwanya utari muto hashoboye kuvugamo inkozi zito arizo zashoboye kuba zigaragara mu iyo migwano. Bisobanura yuko umwanya munini bagwanye infanteri atabya amasasu canka amabombe byari birimo byo kugira ngo bashobore kwangiriza zino nyeshamba. Hamwe n'ubwoba bwinshi mu bene gihugu muri ivyo bisagara, abene igihugu benshi bagumye mu mazu, abandi bahunze nkuko nako ndababwira. Murumva yuko umutekano wo muri Fizi ugiramiwe cyane nyuma yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF zigaruriye kino gisagara ca Uvira mu buryo bweruye. Abanyagihugu hamwe n'abategetsi bo ku rwego rwo hasi basavye leta ya Kinshasa yuko yotuma bwangu abasirikare bitwaje ibikoresho bikwiye kandi bikomeye kugira ngo bagwanire amahoro y'abene igihugu basanzwe baba mu bwo buce ndetse banabagwanirire n'ubuzima bwabo. Murumva yuko inyeshamba zikomeza kugira amajanja, zikomeza gushitsa mu ngiro ivyo zasezeranye, cyane cyane mu kwigarurira buno buce bwose buri très stratégique ngaha muri Sud Kivu nko twabatanguye. Tuza turebabwira amakuru novuga yuko muri Fizi ariko aravugwa nayo ndetse no mu bibaya bya Rusizi hakibonekeza neza yuko umwanya n'umwanya hashobora kwaduka intambara. Ibimenyetso vyerekana ko intambara ishobora kuvuka biriko biraboneka, kuko ugereranije kuraba hariho amakamyo yatwitswe ndetse n'amazu yasambuwe, hamwe n'ibindi byinshi byashoboye kononekara ngaha mu kibaya ca Ruzizi, aho inyeshamba zikomeza gufata uwo zibonye zose zimwagiza yuko ari mu wazarende canke ari umusirikare wo mu Burundi. Ibi ni biriko birabera ngaha muri buno buce inyeshamba zamaze kuba zigarurira
5-5 abene gihugu basigaye mu gisagara ca Buvira abene gihugu basigaye mu bice bigiye bitandukanye ndavuga za Ruvungi za Sange za Kiribaho ndese ibice byose byafashwe n'izinyeshamba ntabwo batekaniwe umutekano si wose ibintu bimeze nabi cyane aho mbere umwanya n'umwanya dushobora kumva abatari bake bishwe nkuko vyabaye muri Rucuru novuga yuko ariho hapfiri abantu benshi ndetse aho president wa Kongo yanagiye kurekrama yuko bo kwemeza yuko habaye genocide canke genocide yakorewe abakongomani ngaha muri Rucuru rero no ngaha muri Uvira birashobora kuba kuko tugeranije kuraba umubare munini wa kongomani baba vrai congolais barashoboye kuba bahunga ariko umubare utari muke w'abanyamurenge niwo wagumye ngaha mu gisagara ca Uvira bidasigura yuko abakongomani baba vrai congolais bose bahunze bose ari abagumye abo rero bagumye nibo bari ko barahura n'ivyago nuvuga yuko bikomeye kandi bugarijwe kabisa n'ibitero vya M23 aho bibakura mu mazu bikabakubita ndetse bikabagiriza yuko arabazarendo abandi bakababwira yuko bacumbikiye abazarendo ibi nivyo tuzoguma twakutohoreza amakuru ingene vyifashe ndetse twanababwiye yuko bibaye ngombwa nubwo bacavuga ngo turamena amabanga ya gisirikare tuzobabwira strategy zose zerekane ko izinyeshamba zifise umwanya muto cyangwa zifise igihe gito ngaha mu gisagara ca Uvira bigiranije n'ingene umuntu aba ariko arabona ibintu kuko son excellence Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru baramwajije ati mu gihe inyeshamba canke aba muri ko muragwanya vyoshika bakigarurira igisagara ca Uvira urabona ko muzobana yararahiye ararengwa yuko atemera kubana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda singomvye kuvuga byinshi singomvye guhogora kumbure ngo umwana w'ubwenge yumvira mu Rwanda kandi ndabashimire cyane mwebwe mwese twabanye makino kiganiro gito cyane nizera yuko ibitari bike mwashoboye kuvyumva kumbure turongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi bye bye.